urunani rw'abarundi baharanira agateka ka zina muntu bafise amakenga menshi mu gihe Uburundi buriko buja mu matora y'abashingamateka mu mwaka w'2025 kuko aya mezi aheze yose yabandanyije kwibonekezamwo ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu mu buryo butandukanye. Ubwa mbere nashaka ndabubwire ku bikorwa bigayitse by'ubutungane bubandanya gufunga abaharanira agateka ka zina muntu. Akarorero ni nk'umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye yaciriwe gufungwa umunyoro w'imyaka 10 kuko yashikirije gusa ivyumviro vyiwe. Akarorero kako gusa uko na Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga kw'ishure ry'imyuga Christophe ku Mushasha ni mu ntara ya Gitega, nyene yaciriwe gufungwa imyaka 5 kuko yashize ahabona amabi yo gushurashuza abana babigeme kuri iryo shure. Ikibabaje kandi gitangaje nuko nako yejejwe n'ubutungane kugerekezo rya 2028 ruhesha umwaka wa 2024. None amezi muri kino gihe akaba amaze ukwezi kurenga akiri mu bihoro, ari ibintu bitangaje. Ivyo birerekana neza ingene ubutungane bukoreshwa ku mvo za politiki. Uyundi apfunzwe ku mvo zitumvikana ni Sandra Muhoza, umumenyeshamakuru mu kinyamakuru La Nova Burundi, amaze amezi arenga 3 mw'ibohero aho ubutumwa yanditse ku rubuga rwa WhatsApp. Ivyaha byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu bimupfunze biragaragara neza ko ari ivyitwazo by'ubutungane kugira guhonyanga ibijanye n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro. Mu bijanye naho n'uburenganzira bwo gushikiriza amakuru, icuka naco nyene si ciza kuko nko kugenekerezo rya 30 ruheshi mwaka wa 2024 Gerard Nibigira akorera radio na televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega yarahagaritswe yongera arakubagurwa n'uburongo bw'ipolisi muri iyo ntara mu gufata amasanamu y'abanyagihugu bariko barakubagwa n'igipolisi. Yahavuye ari kugwa inyuma y'amasaha make, ariko vyamushikiye birerekana neza ko abamenyesha makuru bageramiwe mu kazi kabo, na cane cane iyo bashatse gukora ku mabi akugwa n'inzego za leta. Dufate akandi karerero na ka Pascal Ntakirutimana kuri kinyamakuru Iwacu, akaba anarongoye igisata gitegura inkuru zijanye n'ibibazo vya politike, nawe yahatswe kunyuruzwa n'igipolisi kw'igenekerezo rya 4 ruheshi umwaka wa 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Murabona rero ko bisa n'uruhigi rwatanguye ku binyamakuru bikigerageza gukora mu bwigenge mu gihugu hagati. Igicegeranyo c'amezi 6 ya mbere y'umwaka kiragaruka kandi ku bikorwa bibangamira imigambi y'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu gihugu, aho kugenekerezo rya 26 Muharante umwaka wa 2024 mu gisabisho c'abagize inzego za leta n'amashirahamwe atandukanye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarifatiye mu gahanga Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Ricome na Faustin Ndikumana arongoye ku rwego rw'igihugu ishirahamwe Parseme, abagiriza ko ivyo bakora vyose babikora bashaka kwankisha abanyagihugu umukuru w'igihugu ahari no munsi. Rero muri CBDH tubona ko iyo mvugo atashingiro ifise na ntoyi, ahubwo ashaka gucafuza abo bose bagwanya ibiturire n'amabi ajanye n'ubutunzi akorwa n'ubutegetsi. Ivyo bikerekana ingene leta idashaka kumva ijwi rindi rivuga bitandukanye n'ivyo ibwira abarundi. Mu guhereza leta y'Uburundi igomba kumenya ikintu kimwe, kuburabuza abo bose bayihanura bavuga ibidashaka kumva, kimwe no kuburabuza amashirahamwe adaharanira inyungu za politike n'ibikorwa vyayo, ko bizobandanya bitwara Uburundi mu nzira y'umutekano muke, ikarushirizaho kandi no kwiyugarana ku migambi itangwa n'amakungu. Kuri ivyo rero ishirahamwe CBDH risaba rishimitse leta guhagarika ayo mabi y'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu, reka ubutungane bugakora mu bwigenge no kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu Burundi bwateye ko umukono mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Ivyo bikazonafasha mu bihe by'amatora Burundi bugiye kujamwo kugira abe amatora yemewe na bose. Amakungu nayo turayasaba kugumiza ijisho ku bibera mu Burundi. Bizova rero mu matora y'abashingamateka mu mwaka wa 2025 bikazokwemerwa mu gihe ayo matora abaye mu gihe uburenganzira bwa kirema muntu bwubahirijwe kandi bukingiwe.